Umwaka uheze batarakudugiriza ko amafaranga yo gupanga inzu ni wihe kamwe uheko n'abagenzi kuko uri muri bake. Aho haruguru mu ntara ya Bujumbura buramatari niwe yarinze guseruka arafata ingingo. Iyo yari igamije kwirinda indyane hagati y'abapangisha amazu hamwe n'abo bayapangishije. Kuva rero itariki zitatu z'uku kwezi kwa gatandatu birabujijwe kuri bene amazu kuyapangisha abantu badafise akazi kazwi bakora. Mbega gupanga amazu vyabaye akananirabahinga? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Harya ibiciro vy'amazu bishingwa na bande. Ubwo birafise amategeko abigenga. Ni gute ibiciro vyo gupanga amazu bitobandanya kuduga? Muri iyi misi hari abantu benshi bidogera abapangisha amazu ngo baguma baduza ibiciro. Bene kuyapangisha nabo bakavuga ko ikosa atari ryabo. Jerome umukukuruke abamukinanira avuga ko abapangayi batarira busema, atariko abapangayi ntibakoma urusyo ngo bibagira ingasiro. Kuri we ngo kuduga kw'ibiciro vy'amazu biva ku kuntu n'ibindi biciro biriko biraduga cane. Agira ati ugereranije no mu myaka 3 iheze ibintu vyose vyaraduze: ifungurwa, igitoro, isima, imiti n'ibindi. Ngo rero iyo ibintu biduze ku isoko nabo baraduza ibiciro kugira bashobore kugura ivyo bakeneye. Uyu mukukuruke avuga ko mu mwaka wa 2019 inzu yiwe iri muri zone Kanyosha yayipangisha 200,000 vy'amarundi ku kwezi. Ubayipangishije 400,000. Igitangaje ngo nuko ayo mahera nuba adashobora kugura ibintu yagura akoresheje 200,000 mu mwaka wa 2019. Kubwiwe ikibazo kirahandi, ngo hari ikintu gihambaye abantu batibuka. Ibintu biguma biduga ariko imishahara ntiyigera yiyongera. Burundiyeko ivuga iti kubera ko atategeko rigenga amasezerano yo gukota inzu mu Burundi rihari, umubano hagati y'upanga n'upangisha ukunze kubamo kutumvikana. Nyene inzu arashobora gushiraho amategeko kumupangiye atabanje kumugisha inama. Ngo kubera ukuntu umupanga yabakeneye inzu cane n'ukuntu zikenye, bene gupangisha amazu mu gihe cyo gusinya amasezerano yo gukotesha inzu bakubwira bati nimba utayifata hazoza uwundi ayifate. Abapangayi bamwe rero bagaca bahitamo kuyifata bihuse kugira ntibajane. Ariko rero ngo hari igihe abapangishije nabo nyene barenganywa, uwupanze akanka kuriha. Ikinyamakuru Burundiyeko kikabona ko hakwiye kujaho itegeko rigenga ivyo gupanga amazu. Ejo bundi yaga yarasavye abasomyi bayo ngo bagire ico bashikirije ku kibazo c'ibiciro vyo gupanga amazu. Kubagize ico bavuga, ibice 64% babona ko hakenewe politiki itomoye igenga uburaro. Ibice 26% basaba ko hoba urwego rucungera ibiciro muri ico gisata. Hanyuma ibice 8% nabo babona ko hakwiye ingingo ruhasha ku bashinga ivyo biciro uko bigombeye. Hari n'abandi bice 2% bagira bati hakwiye inyigisho kuca amategeko abigenga avuga. Chris Noel Nduwimana yanonosoye ivyo gutunganya ibisagara amenyesha ko kugira igiciro cyo gupanga inzu kigabanuke vyoca mu nzira zibiri. Inzira ya mbere, leta ngo yoshiraho umugambi wo kubaka inzu z'uburaro, hanyuma ikazishikiriza abakozi ba leta n'abandi bikorera utwabo, bakaza barariha amahera make bahejeje kuriha inzu zikabegukira. Mu nzira ya kabiri, Chris Noel ati igisata cyo gupangisha inzu kirunguka cane, ngo bisaba ko umugwiza atungaro nk'ikibanza gikwiye n'umutahe hanyuma kubaka amazu menshi, niho yoshobora kunguka kandi agapangisha ku giciro kitavuna. Jerome wa mukukuruke wo mukinanira twababwira mu ntango wavuga ko hari igihe imishahara yari itunganijwe neza ku buryo ibiciro biduze abantu batidoga. Wagira ati leta irakwiye gusubizaho itegeko rishinga umushahara umuntu ataja munsi, salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG. Iyo ngo nimwe mu nzira yogabanura imyidogo. Mbega namwe mubibona gute? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Mu nkino zabaye ku kibuga ca département ku munsi wa gatandatu w'iyinga turangije, Hannibal Manave aramutswa FIBA Africa ishirahamwe ry'urukino rwa basketball ku mugabane wa Afrika. Yarijeje abarundi ko agiye gukora ibishoboka vyose kugira Uburundi buronka ikibuga mpuzamakungu cakira inkino za basketball.
ngo ni umunezero udasanzwe kuza ngaha akavuga ku rukino rwa basketball. Igihe cose aje ngaha mu Burundi yama hasanga abakunzi benshi b'uru rukino. Uburundi ni igihugu ca basketball. Anibal Manave mu rugendo yahoramwo mu Burundi yarabonanye n'umukuru w'igihugu, yaragiranye kandi inama n'abagize komite nshingwabikorwa ya FEBABO. Muri rya higanwa rya slam-poésie twababwira mu ndwi iheze naryo, Nikuze Chrétienne niwe yatsindiye agashimwe ka mbere. Ibirori vyo gusozera iryo higanwa vyabaye ku mugoroba wo kuwa gatanu igenekerezo rya ndwi ruheshi mu kigo Institut Français du Burundi. Chrétienne abaye umukenyezi wa gatatu atsinze iryo higanwa, inyuma ya Kerry Gladys Ntirampeba yaritsindiye mu 2020, nayo Gate Izobimpa yaritsinze mu 2017. Kuva ritangura iryo higanwa nta muhungu arashobora kuritsindira. Twari twababwiye kandi ko uzoritsindira azoca aserukira Burundi mw'ihiganwa rya slam-poésie ryo ku rwego rwa Afrika. Chrétienne avuga ko agiye kubandanya akora imyimenyerezo kugira ngo azashobore guserukira neza Burundi mu makungu. Mu makungu naho umukuru w'igihugu c'Ubufaransa yakomboye inama nshingamateka ije kuwa 9 ruheshi 2024. Hari nyuma yuko ibiharuro vya mbere ku vyavuye mu matora y'abashingamateka bo mu muryango w'ubumwe bwa Buraya bitangajwe. Ibi biharuro vyagaragaza intsinzi y'abahurikiye mu mugambwe Rassemblement National barushije gose uruhande rw'umukuru w'igihugu Emmanuel Macron. Ahejeje gukombora inama nshingamateka yaciye amenyesha ko amatora y'abashingamateka yo mu Bufaransa yashizwe ku 20 ruheshi ku ncuro ya mbere n'uwa ndwi mu kakaro ku ncuro igira kabiri. Kubwa Emmanuel Macron iyo ngingo ngo ntisanzwe kuko igamije guha yandi mahirwe abafaransa baheze bihitiremo kazoza k'inama nshingamateka yabo. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tudosubira ejo.